ikintu cyambabaje cyane n'urupfu rwa musaza wawe uko byagenze. Ejo naryamye kare ndangira buri mukabati. Shana mbese inzu yagiye unyica wa mpungu bawe. Ndabona imboso zakwishe. Kasana mfise n'ejo n'ataha. Cyo bituma waseriye kwe. Ejo nabonye ko naryamye kare. Kari. Segereye rero usigara mu mboso zawe. Ngiye no. Muri shambe kubandi yaragasinye. Ishanga kwanza tubanze gutera inkuru gato. Urashaka. Wowe uri kuriga hamungiye ngo nje mu tuba turavugana. Ishanga tuvugane gato. Hewe urazi ibintu maze iminsi ya muri nonzo. Ibihiwe. David. Urazi wa mukobwa wara basohokana Kelly. Kuvuga kagashana. Hewe yaraje ngasha aramukimbiza. Kagahe collection. Urazi ukuntu kameze. Urashaka kubwira nyina w'umuntu ngo afise ibyinyo. Je naramubwiye David. Muje kurondera abana baje fondamentale ngo bamugira mushire mu nzu. Nawe yarayamubonye. Erezima yuko yashoboye kukwikanga hakibona. Imana ishimwe ko naje byaranjoheye muhoza. Man ndavyibutse ijya sene sishaka kubyibaza. Ngomba amafisi ibyinyo. Cyo mukobwa F9 najerega ibyo bintu David yarabimbwiye ndumigo. Umukobwa ashobora kuvuga ivyo bintu vrema kuri mabukwe wiwe ngo afise ivyinyo. Je ndamutahura aracari umwana aracari muto yega aracari muri 19 ans. Je nakubwiye David mbari warutswe wewe kugira uje kuresha umwana nkujya ngo no gushira mu nzu. Elezima yuko yarosuyumisha nakana keza gute warakabonye. Yo numubaju umwana ari pose umwana vrema asukuye kabisa. Hapana bujya bwana. Je David vrema nabamenye bamurotse sinokubesha. Ewe reka ndakoreka bigisha. Ndabona byo babirebe. Mani hatare kanike ejo nzokora exam. Eke fresh kayibona indabisha. Nasi navuga ndokira mu kabati. Nayibuze. Mana yandi nyibata usha. Jembu ku murongo. Jewe sinkunda ibintu. Daniela. Oui. Hari umuntu ariko aradodora mu ngururi. Kandi umubwire yuko akabarondera je ko atamanya afise. Okay? Okay. Oya dabaye ari occupé. None mushize. Akuma mushituna dushaka kubona. Yambujije ambwiye hagize umuntu amurondera ndambwira yuko adashobora kuboneka.
oya shana na kimwe jewe note nubizi nonje nashobora kunyankira yambwiye umuntu wese aza kumurondera ndambwiye ko bidashoboka ko babona oya n'akantu gatoya aje nshaka kumubwira gatoya cyane ndabizi ntiyanga yambujije n'ukuntu ana akantu gatoya gusa wegenda umubwire niwabona yansura sishuti je ndabizi ntiyanga ok reka basigende kumuguhamagarira ati yego merci Davinike nikiri ashaka iki usina nakubwiye umubwire ko cyane ariho namubwiye Davi n'akantu gato ashaka kubwira ucugaruka okay ntacu reka mubwire ndaje ok ushaka iki gihe Davi ndazi ko utagishaka gukundana nanje ariko ninde gusebya akanya gatoya basi kugira dusezerane amahoro ivyo ushaka yego akanya gatoya gusa okay nzobirade buri hantu arduye sawa murakoze uranzira kumva cyane imbwa cyo tutakwiye kwibagira birakitse ko je nawe tutakwiye Davi no jewe nawe turi kumwe Davi uri prêt guhebana nanjye keri ndi play guhebana nawe okay kuko hari ibintu natahura keri je nawe we twarahebanye ivyo urabizi
neza ubimenye mu bwenge bwawe ubishire mu bwenge bwawe ko jewe na wewe tutakiri kumwe okay umviriza je sinkeneye n'imimenyerano yanje nawe basi tubyihoze basi ibyo ndumva nukinkunda basi tubyihoze basi tubandanye basi ubugenzi busanzwe oya nta n'ubugenzi je sinova ku busheri nje ku bugenzi nikibaho oya sinshobora kuva ku busheri nje ku bugenzi je nawe ngo byarahitse basi nacu naguteguriye amazi basi dusangire basi kintu dushobora gusangira amazi cyane nta kintu kimwe dushobora gusangira nawe kuko je nawe byarahitse n'amazi mwayinywera none nabo bavuga ngo umuntu mwasi mwankana n'ibyiwe jewe nta mazi ishobora kunywa ya David okay ntacu Kelly niwo musonyi wo kubona je nawe amazi nicyo niko ndakwera gusa zonyene niyo yenye ushaka ego kiyaza merci Kelly je nawe byarahitse ubimenye mugabo ubishire mu mutwe bwawe ko je nawe byahitse basi nabyo kuko hari ibintu nariko ndatahura gushika ino saha hari ibintu nariko ndatahura kuko je nawe byarahitse byarahitse umva ubishire mu bwenge bwawe ubishire mu bwenge bwawe David urazi hakubona je nawe tutari kumwe nifuma mbona utari kubisi kandi sorry bye koko mbona ufise isereri wabaye muganga wigiye ubuganga ryari ko nze ataho wigeze ubwige mbere usutura umunwa ubyimbye umunwa ubyiteye biramukwegasha wabikwiye gutazi ko bizogira inkurikizi ubyiteye biramukwegasha wabikwiye kugira ngo nugufyina reka nkubise sigarura hika tucerewe mu bintu twariho Dani twe twamurinde kuva kera naje ngasha atuvije atubwiye amatwigiye muhamagara ubunyene muhamagara yarutse kandi ibintu byinshi ngomba nje no muri sawa wanyarutse kutubwira icyo waduhamagara kuko turihuta cyane kandi wadutegereje amasaha yageze
ko nagumye ndabarondera sindabaronda. tugire n'ibintu ni kuba turihuta cyane pe kandi byabyitse nyarukeje maze iminsi ndabarondera ndababura ariko ndaturafise ikibazo kimeze gute David amaze iminsi aremvye David amaze iminsi mbona nteye ubwoba cane rero nk'abatante nari mfise nabuze uko ndamutwara kwa muganga jenyene ejo ku mugoroba naraje kukuraba nsanga nturava ku kazi rero nk'abatante banje nayo ndabinginze ndabasaba mumfashe nta bandi sigaranye murabizi ndi mwebwe mfise imbere n'inyuma ndabinginze mumfashe David araremvye nabuze ico gukora jewe ayo gamuhotse icyo nicyo wari uduhamagariye vrema urazi ibintu je nataye urazi akazi je nataye ndaza kugira uze kumbwira nk'uko ufaye ngo nk'uko wewe nta maguru ufise nta maboko ufise mba ndakubwiye jewe mfise ngiye gukora mfise akazi yo gukora sigaye muri akazi Tantine none nkore gute je byabwira gamuhotse urafise amaguru urafise amaboko urashoboye kumutwara wewe kwa muganga nta masanzu udasante ngaha hari ushobora kumutwara wewe utarinze kutubuza amahoro gusa umutwe nari ko ndamutwara ku bitaro bikomeye nanje nta buryo mfise urabizi David amaze igihe adakora ndeka sinarinzi ko ari ibyo wari umuhamagariye uramushoboye wewe je ndabigire gute none Tantine Pascaline. Shyira gatebe ngaho muri baraza. Pascaline. Pascaline. Zana iyo kintu ngaha. Ego.
Davi niki. Davi. Shakiki Davi kutamki. Ushaka amazi. Davi. Ngamazi. Juka Davi ndaku. Davi. Davi. Juka ndagwa amazi none. Davi. 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 Juka ndagwa amazi. Davi. Davi. Juka Davi ndagwa amazi. Halo? Halo? Ni jewe. David arapimye. Oya ndashaka mumfashe kumutwara kwa muganga nta numwe ahari. umva ndakubwira nta mwanya mfise wo kuza hiyo mfise igikora ndi kurategura Ndakwinginze muyomba. Ndakwinginze. mutware kwa muganga cyangwa mugure paracetamol cyari kurategura iby'iwanje by'igikorane sinjejwe ibyo by'iwanje sawa